Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uno mwaka tugiye kubagezako amakuru agezweko muri kano kanya, n'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye. Turaza kugaruka kuri Reveria NDIKURIYO umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD ndetse n'ishirahamwe ryiwe Pax Burundi. Ni vyinshi tuza kubabwira ibiri mw'ishirahamwe Eagle Agency for Youth Employment rya Reveria NDIKURIYO, naryo biboneka ko ngo ryoba ririko rikora ibidasanzwe. Turaza kubabwira inyungu idasanzwe akura mu kohereza abigeme b'abarundi gukora mu bihugu vy'abarabu. Amafaranga yinjiza kuri buri mwigeme wese aba arungitswe muri ivyo bihugu. Imbere yuko abigeme ba mbere barungikwa muri uyu mwaka harabanje kubaho ukutana hagati y'impande zompi. Hari uruhande rw'ababa mu bihugu vy'abarabu nyine abarabu ndetse n'uruhande rwa leta y'u Burundi. Ico gihe bamwe muri aba harimwo n'ishirahamwe rya Reveria NDIKURIYO bavuga ko umushahara w'aba bigeme bagiye gukora mu mazu muri ivyo bihugu vy'abarabu wagomba uce kuri konti zabo ziri mu gihugu c'u Burundi zigaca kuri konti y'ishirahamwe canke se konti y'igihugu iri mu banki nkuru y'igihugu BRB, mu nyuma bo bakaza kurungikira ababigeme imishahara yabo ariko ari uko yamaze kubacishwako. Abo mu bihugu vy'abarabu nabo ibi baravyanse, bavuga ko nimba umuntu yararungitswe muri ivyo bihugu ategerezwa kuronka agashahara kiwe, mu nyuma ishirahamwe ryamwohereje naryo rikaronka amahera yaryo nk'abakoze komisiyo yo kurungikayo umuntu, ariko bitabanje kubaca amafaranga atabanje kubaca mu minwe. Ibi vyateza uguruzuguru kugera naho vyabanje guteba ko abigeme ba mbere boherezwa muri ivyo bihugu vy'abarabu. Amashirahamwe yose arungika abigeme mu bihugu vy'abarabu abigisha icarabu, kumenya gukoresha neza ibikoresho vyo mu mazu, bene inyifato zemewe muri ivyo bihugu. Nkuko nabibabwiye, hari ibikorwa birongowe na Jean Baptiste Nzigamasabo batazira GIHAHE, yahoze avugwa cane mu mabi menshi mu ntara ya Kirundo ku butegetsi bwa Nkurunziza, aho ngo yari afise akarwi k'imbonera kure kica kagakiza. Uyu rero akaba ari muri bamwe bakomeye cane mw'ishirahamwe rya Reveria NDIKURIYO, navyo tukaza kubigaruka ko muri ano makuru. Ntuze gucikwanwa na vyinshi tugiye kubageza ko muri ano makuru, vyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere no Muhuza TV. Nkuhaye kazi mwidonido y'ano makuru. Mureke hano makuru yacu tuyatangurire inyuma gato ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze, aho hari kuri finali y'urukino rwa Nkurunziza Cup. Imbere yo gutangura uru rukino rero hoba harabanje kuba idefile. Ni defile yakozwe n'abigeme ndetse n'abasore bose babarizwa kwa Reveria NDIKURIYO. Habanje rero defile ndende ya gisirikare yakozwe na kampanyi 22 z'abigeme be na kompanyi 12 z'abasore. Abo bose nabo NDIKURIYO yarasanzwe ategura kurungikwa mu bihugu vy'abarabu. Hari amatohoza yakozwe n'ishirahamwe Focode yerekana ko umwigeme wese arungitswe mu bihugu vy'abarabu abamurungikayo bunguka n'imiburiburi amayero 1000 ku muntu umwe, no kuvuga hafi imiliyoni 4 z'amafaranga y'amarundi. Ibikorwa vyo kurondera no gutegura abazorungikwa muri ivyo bihugu cane cane bavuye mw'ishirahamwe rya Reveria NDIKURIYO birongowe na Jean Baptiste Nzigamasabo batazira GIHAHE, nkuko nabihoze bibabwira yahoze avugwa mu mbabi menshi mu ntara ya Kirundo. Izi defile ngo zerekana neza ko abo bigeme nabo basore batigishwa gusa ibikorwa vyo mu mazu mu bihugu vy'abarabu, ahubwo baba bahabwa n'inyigisho za gikare. Ibi ni vyatangaje benshi kubona abo bose. Ababonye rero bano bigeme batambuka nk'abasirikare ariko bakaba bambaye imyambaro y'abayisilamu, bibajije ivyo ari vyo birabasiga. Bano nabigeme bategurwa kurungikwa gukora ibikorwa vyo mu mazu.
mu bihugu vy'abarabu cane cane Arabia Saudite ndetse no muri Omani. Ubu kandi hakaba havugwa n'igihugu ca Qatar, naho bambaye gutyo harimwo abakirisu batari bake, abo bamenyerezwa kwambara nk'abigeme bo mu bihugu bazorungikwamwo. Ayandi mashirahamwe yose arungika abigeme mu bihugu vy'abarabu abigisha icarabu, kumenya gukoresha neza ibikoresho vyo mu mazu be n'inyifato zemewe muri ivyo bihugu. Ishirahamwe Eagle Agency for Youth Employment rya Reveriyano Ndikuriyo ryo biraboneka ko ngo ryongerako amakarashishi ya gisirikare be n'ibindi tutazi. Ibi bikorwa nk'uko nababwiye birongowe na Jean Baptiste Nzigamasabo batazira GIHAHE. Tubibutse ko umukobwa wese arungitswe gukora mu bihugu vy'abarabu yinjiriza abamugurisha hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri vy'amahera y'abanyaburaya bitewe n'igihugu arungitswemwo. Ni ukuvuga ko ngo Reveriyano Ndikuriyo ashobora kuzokwinjiza imiliyoni hafi ndwi z'amarundi akuye kuri umwe wese muri bano bigeme. Ayo akaba ari amafaranga menshi cane ishirahamwe ryiwe Pax Burundi ryinjiza. Mu mwaka uheze hari ishirahamwe rya Reveriyano Ndikuriyo rizwi cane rihingura amazi, uruganda rw'umunyababanga umugambwe CNDD-FDD rwagirizwa kurwanira amasoko bidaciye mu mategeko. Abafise ivyo bakora hamwe n'abaranguza ico gihe baridogeye kurwanira amasoko vya Eagle Mineral Water, uruganda rukora amazi yitwa uko nyene. Hakaba hari muri Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2022. Urwo ruganda rero rwegukira Fondation Pax Burundi irongowe na Reveriyano Ndikuriyo. Bavuga ko bahawe itegeko ryo guha ikibanza Eagle Mineral Water. Hari n'abemeza ko bari bamaze guterwa ubwoba n'abakozi bigendereza. Hari abarwizatunga benshi bakorera muri ico gisata cyo gukora no kudandaza amazi, nabo bidogeye ko uru ruganda rw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo rwoba rwarabatwaye abakiriya. Ngo hari itegeko ryoba ryaratanzwe na Reveriyano Ndikuriyo ko abarangura amazi yo kudandaza bategerezwa kurangura mu ruganda Eagle Mineral Water Imakamba mu bumanuko bw'igihugu. Intumwa yarungitswe na Reveriyano Ndikuriyo ngo yarasanze bamwe mu barwizatunga bari muri ico gisata mu biro vyabo, ikagenda ibaha ubutumwa butomoye ko bategerezwa kugabanya ivyo bakora ku rugero rwa 40% kugira Eagle Mineral Water isohore ibiri mu bubiko bwayo. Hari umwe mu barwizatunga yagize ati sinje gusa naronse iryo tegeko n'abandi bafise inganda zikora amazi baratewe ubwoba. Ivyo akaba ari ivyemejwe n'umwe mu buyobozi warumwe mu ruganda rw'Ibujumbura yahisemwe gushinga intaha, ariko umwidondoro wiwe ntiwashirwa ahabona mu gutinya agatotezo ashobora gukorerwa n'imbonerakure. Nundi nawe yagize ico watangaza arafise amasoko atangamwo amazi yo kunywa mu mashiramwe menshi yo mu Burundi. Ati ubujejwe budandaje muri Eagle Mineral Water yampaye itegeko ryo gutanga amazi akorewe muri urwo ruganda kugira nizere kugumana amasoko. Tinarihanganye, ariko umwe mu ntwazanga bikorera mwigendereza yaranyakuye imitishamwo hagati yo gutanga amazi ya Eagle Mineral Water n'ugupfa. Tinaciye rero nkurikiza vyihuse ivyo bambwiye, baranteye ubwoba bambwira ko ububiko bwanje mu mabanki buzokugarwa mu gihe ntemeye gukurikiza ayo mategeko yabo. Nawe akaba yarashinze intahe, uyu yashinze intahe akaba ari umwe nawe mu bagezwe ko n'izo ntumwa za Reveriyano Ndikuriyo. Kugira rero ngo uronke abakiriya n'amasoko utegerezwa gukurikiza itegeko rivuye hejuru yo gutanga amazi akorwa na Eagle Mineral Water. Ibi akaba ari bimenyeshwa n'umwe mu bajejwe gutunganya ibikorwa mw'ihoteli imwe iri i Bujumbura. Iyi ni imyidogo ya bamwe mu barwizatunga bakora muri iki gisata cyo kudandaza amazi ndetse no kuyakora, bidogera Fondation Pax Burundi. Ariko uvugira ujejwe imigenderanire muri Fondation Pax Burundi nawe akaba yaranse kugira ico atangaje muri ico gihe.
Kuri ibi birabana n'ababigeme barungikwa mu bihugu vy'abarabu, hari andi makuru twaronse ariko tukiriko turondera ko umuco wayo tuzobashikiriza mu minsi iza canke se no kuri uyu munsi. Gusa wewe ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere. Sangiza ano makuru bagenzi rero bawe aho baherereye hose, baba ari mu gihugu c'u Burundi, mu buseruko, mu bumanuko, mu burengero, mu buraruko, abari hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Imana ibahezagire.